nama igenekerezo rya 9 ruheshi uno mwaka w'ibihumbi 2024 abanyeshure bo mu makaminuza atandukanye bo muri komine yagutse ya Cibitoke mu ntara yagutse ya Bujumbura batunganije inama yabereye muri komine Ntahangwa muri zone Kamenge yabahuje kugira bamenyane bongere basangirire hamwe impanuro zibahamagarira gukunda igihugu no kugikorera ndetse no kubashikiriza abahetsi bagiye gufashanya n'abaserukira abanyeshuri bo muri za kaminuza. Iyo nama ikaba yatewe iteka n'umunyamabanga w'imihari yose ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura, umunyamabanga w'umugambwe muri komine yagutse ya Cibitoke n'icegera ciwe ndetse n'abagize biro y'umugambwe CNDD-FDD muri komine yagutse ya Cibitoke. Iyo nama kandi yatewe iteka n'umushingamateka yatowe muri komine Rugombo, mustaneri wa komine Rugombo, umwigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba n'imvukira yo ku mutumba wa Rukana, imvukira ya Mugwi Patrick n'urongoye imbonerakure mu makaminuza yo mu ntara yagutse ya Bujumbura. Ewe itwe cy'ukwaruka nta gutokumviriza. Mwijambo ryashikirijwe n'userukira abanyeshuri bo muri za kaminuza yavuze ko byifashe neza haba mu gushigikirana iyo hari uwahuye n'ikibazo, bagasaba ko boza baramenyeshwa ibikorwa bitandukanye birangurwa n'umugambwe muri komine yagutse ya Cibitoke kugira nabo bashigikire ibyo bikorwa. Ikindi nuko basabye ko boronswa abahetsi babaherekeza mu bikorwa baba bariko baratunganya. Umunyamabanga w'umugambwe muri komine yagutse ya Cibitoke yafashe akanya arerekana bamwe mu bashitsi bitabiriye iyo nama, yongera aratanga impanuro ku rugo rwaruka. Imbonerakure ntabwo yikumira kuko ni samuragwa. Imbonerakure ramba kandi imbonerakure ntibumunebwe kuko abaye umunebwa ejo agize amabanga ahabwa ibintu bizononekana. Imbonerakure iteza gukora cyane kugira ngo igihugu giteze imbere, ateze imbere umuryango wiwe maze n'igihugu gitere imbere. Imbonerakure ntiyiranda iguma n'ivyizigiro. Mugiye kuraba muri Bibiliya hari umuntu yiranze yafashe umugisha wiwe awugurana ibiharage ngo biratukura ngo bikaranza amamesa. Muza muhasoma hano. Imbonerakure itegeza kuba umuntu nk'urya ujya muntu yari imbonerakure ariko kubera inzara kubera acacika goyigoyi umugisha wiwe aragira gute arabuguza ibiharage. Imbonerakure rero itegereza gutinya inzara, imbonerakure itegereza gutinya urukamba kuko abari imbonerakure nyene. Kuko imbonerakure tugiye kuraba neza usanga imbonerakure ya mbere ari Imana. Imbonerakure ramba imbonerakure ni ikintu kibona kure, ibona kure ibintu bitarayishikira. Umunyamabanga w'imihari yose ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura yashimiye ugo gwaruka gwatunganyije iyo nama, nawe nyene akaba yatanze impanuro zitandukanye. Rero tugomba kwejo haza ari mwebwe muzoba muhagarariye uyu mugambwe ufise aho wavuye kugira ngo bikunde rero nuko mwiga mutadubura. Nama nabwiye abanyeshuri icambere nkaho niyo wize ugatangura primaire, secondaire, kaminuza, ugashirako maîtrise na doctor ugashirako mugabo ugasimba icigwa cy'akarangamutima. Je kubwanje ndagufata ko diplome yawe ndakwije ibisabwa bawarasimba umwaka w'ishure, diplome yawe ikwiza ibisabwa ariko usubiye ku ntebe yo kwiga icigwa cy'akarangamutima. Twamenyesha ko habaye n'akaryo ko gushikiriza abagiye kuba abahetsi b'ubwo gwaruka gwiga mu makaminuza muri komine yagutse ya Cibitoke. Twovuga Ntakirutimana Patrick, umushingamateka Harerimana Alice na Sindayigaya Patrick.
Mu kurangiza abanyeshuri bo muri za kaminuza bakaba bakoze igikorwa cy'urukundo mu guha ibahasha umwe mu mbonerakurekazi yagize ikibazo cyo kubura umuvyeyi, eka n'umunyamabanga w'imihari yose ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura akaba nawe yatanze ibahasha kuri iyo mbonerakurekazi mu kumwihanganisha mu bihe bitoroshe amazemwo imisi.
Wavreb ijwi ry'ugwaruka FM.